niba ari burofa n'amari mwarimu mengo sinzi ko komeye. Boy. Ladies and gentlemen, I introduce my young rapper. Trick on the beat. I got my homeboys. Turabona umusore Chantos Kibutura twashaka tumaze ivyerekeye na interview tumve ibintu icyo babivugako. Ego vipi Chantos Kibutura? Yes man. None vipi? Safi. None kwishuri ubona bimeze gute? Yakwesheni ni shati ndayitaye je ni ngazira ikaramu ziraje mu mega je ndi ngoshikaramu zituka kandi ndi kuri ngoshikaramu zisara nafye. None ko ibintu twahora twumva bimeze bo iryo sina ryo kubaka izina warikuye hehe byagenze gute? Kubaka izina bwiye wa muhungu ni kuri jewe byarangoye kabisa naginde rumva yubu ahubwo bantu ufatire nuze gato uragira je kubaka izina abarivyi bari numvise ngwara muri bitwa Sufuri ni Fizo. Ngani fake. Harundi yitwa Droma. Ujya mika Mr. Droma. Si Droma. Droma se ni kibido. Yori bidako. Fata wagenda bagitwara useba akanakibonge. Yarangoye. Harundi nawe yitwa Situba. Ni Satubi. Ujya n'umuhanzi akomeye cyane mu Burundi. Uja rero uja numvise Kina kubera biranda batwenze abatsinda dikoze nkuko nyene yo abigatsinda z'abaragira nkuko barankina bakina neza kuko naje ndaserebura atsinda bakizira je wanje kubera nagagasatse ndenda gatanda kabya man nuko nyene Mr. Chantos Kibutura. Ndabona yuko umwanya ugiye tuja tugakora interview kubera karagaciyemo. Safi. Kukatabuzi tubona kandi amashuri aguma gwira waryama bakagona